Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'igenekerezo ry'icumi na kane z'ukwezi k'umunani w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho umwe wese mu badukurikira aherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'ano makuru ku buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi. Nakwibutsa ko tukugezako amakuru ariko aravurwa irya nino mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'inkino, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ano makuru ntunyemerere nyatangurire kuri iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Bujumbura hariko haravurwa cyane iyirukanwa ry'abiyungunganya mu kudandariza inyuma y'isoko ya Jabe. Igipolisi carirukanye kuri uwu wa kabiri w'uwa munani Myandagaro abakenyezi badandariza ivyamwa n'imboga inyuma y'isoko ya Jabe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Amasoko yegereye igipolisi akaba avuga ko ari ingingo yo gukingira amasoko mu gihe abadandaza bo babibonamwo uburyo bwo kubabuza kurondera ico bagaburira imiryango yabo ku bwabo ibayeho mu bukene. Hafi isaha imwe z'ijoro isaha y'i Bujumbura abapolisi barirukanye abakenyezi badandariza inyuma y'isoko ya Jabe. Abo bakenyezi bakaba bavuga ko badatahura impamvu birukanwa kandi ko bariko bararondera ivyo bagaburira imiryango yabo. Ntiturabadandaza b'imbere mw'isoko, nta buryo dufise bwo kuronka ibibanza muri iyo soko. Dusaba inzego zibijejwe kutureka kugira ngo tubesheho imiryango yacu. Uko akaba ariko basaba. Amasoko muri iyo soko ya Jabe hatomora ko abapolisi bashika 15 bashitse n'indembo. Basavye abo badandaza b'abakenyezi kuva muri ico kibanza mu kwirinda ko bakubitwa. Bamwe mu bakenyezi bakaba bamenyesha ko badatahura inyifato y'abo bapolisi mu gihe bahora bandaho ibidandazwa vyabo kuva kera. Bibaza ko vyoba bifitaniye isano n'ingingo nshasha ya OBR yo gutoza amatagisi abadandaza b'inyuma y'amasoko. Nkora ku mugoroba kuko benshi mu miryango bateka ku mugoroba. Ndabikora kugira ngo ndonke amafaranga na cane cane ko ubuzima mu gisagara ca Bujumbura busigaye bugoye kandi kugira ngo ndonke n'imiburiburi amafaranga 5,000 y'amarundi y'inyungu kugira ngo ngaburire abana banje. Niyo myidogo y'umwe mu bakenyezi badandaza irengarenga. Jewe mpitamwo gukora ku mugoroba kuko niho izuba ritabangamira ivyamwa vyanje ku kubura aho ndavyanda. Ariko kazoza k'umuryango wanje nakahe? Ndiko ndondera ibifungurwa vy'abana banje ndanabagurira ibikoresho vy'ishure. Hasigaye ukwezi kutarenga kumwe imbere y'uko amashuri atangura. Nzokora iki? Umukuru w'igihugu nadufashe. Uko akaba ariko uwundi mukenyezi adandaza ivyamwa agaragaza akababaro. Asaba abategetsi babijejwe kubatabara kugira ngo babandanye badandaza. Kubw'amakuru hava mu gipolisi, iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gucungera amasoko yo mu gisagara ca Bujumbura. Nayo mu makuru avugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko Inakivale mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Uganda, impunzi zigiye kuzohora ziriha igice c'amazi zakoresheje. Mu minsi ya vuba impunzi ziba mw'ikambi ya Nakivale muri Uganda zizotegerezwa kuriha igice c'ikiguzi c'amazi zizoba zakoresheje. Iyo ngingo yavuye muri leta ya Uganda yashizeho umugambi wo kubaka inyubakwa zo gukwiragiza amazi meza mw'ikambi. Izo mpunzi ziriyamiriza ingingo inaniza gusumba ubuzima bwari busanzwe bugoye, zisaba HCR gufata ico kibazo mu minwe. Ku ruhande rwaryo HCR isigura ko yagize amasezerano yo kuriha ibice 80 na leta ya Uganda kandi ko impunzi zizoriha ayasigaye. Vyose biva mu mugambi mushasha utunganya gushasha itangwa ry'amazi mw'ikambi ya Nakivale, ishyirwaho ry'amatangi abika amazi no gushiraho imigende mishasha n'amabomba biriko birarangira.
impunzi zizoriha amazi nk'abandi banyagihugu bo muri Uganda. Nubwo biri uko, twarafashe nkama ubuke bw'amafaranga baronka, bazoriha amafaranga make ugereranije n'abandi banyagihugu. Uko akaba ariko HCR itomora. Ku bwa HCR, ibido y'amaritiro 200 izogurwa amashiringi 50 aho kuyigura 1,500. Twaraganiriye cane na leta ya Uganda yahaye ibikorwa NWSC, National Water and Sewerage Corporation, niko HCR itanga umuco. Kubw'impunzi ntawovyemera. Impunzi zo ntizitahura ukuntu zizoshobora kuriha amafaranga y'amazi. Ntitwari bwigere tubibona. Gusaba impunzi itishoboye vyose irindira abayifasha kuriha amazi ni ukongera ikibi mu kindi. Uko akaba ariko bivugwa n'impunzi zemeza ziti ntidushobora no kuronka ivyo dukeneye vyose kuko ugutanga ibifungurwa biza birahagarara. Ibice birenga 70% vy'impunzi vyaragabanirijwe imfashanyo. Tuzokura hehe ayo mafaranga yo kuriha amazi? Niko vyibazwa n'izo mpunzi. Impunzi zirihebuye zigatinya ko zizohava zitangura gukoresha amazi y'uruzi na Kivale. Ni amazi mabi kuko inka zirisha impande, abantu bameseramwo impuzu. Kuri iyi ndinganizo nshasha, indwara zifatiye kw'isuku rike zigiye gutera mw'ikambi. Uko akaba ariko impunzi zitabaza. HCR ntitezura. Ivuga ko iyo ndinganizo yamaze gushirwaho kandi iriko irakorerwako mu yindi kambi ya Rwamwanja muri district ya Kamwenge mu buraruko bwa Uganda, kandi ivyo vyaratanze umusaruro kuva mu mwaka w'2019. Impunzi n'imiryango yegereye ahaca imigende y'amazi barariha ayo mazi. Twibaza ko bizoshoboka gukorwa no mw'ikambi ya Nakivale. Ivyo ni ivyemezwa na HCR. Ikambi ya Nakivale womenya ko iharurwamwo impunzi zirenga 140,000, harimwo 33,000 vy'abarundi. Nayo muri Zareka mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Malawi, nuko hariko haravugwa abayabaga 4 babuzwe irengero. Impunzi zirafise amakenga ko hashobora kuba hari urudandazwa rw'abantu inyuma y'aho imiyabaga 4 ibuzwa irengero. Amakuru amwe akaba avuga ko boba bajanywe mu bihugu vy'Abarabu baciye muri Afrika y'Epfo. Igipolisi kiriko kirakora ibishoboka vyose ngo gifate abakora urwo rudandazwa. Haraheze ukwezi hatagakuru k'abakobwa 4 batarashika mu bigero bafise imyaka iri hagati ya 13 na 16. 3 ni abakongomanikazi n'umurundikazi umwe. Twararondeye hose, twaratabaje polisi mugabo biranka. Nta gakacira. Twibaza ko ari urudandazwa rw'abantu rwasubiriye kuba ngaha. Dusavye inzego zijejwe umutekano n'uruja n'uruza ko bodufasha gutora abana bacu batarashika mu bigero. Bikavugwa n'abavyeyi hamwe n'ababanyi. Muri Nzero 2022, abakobwa bakiri batoya batari munsi ya 20 nibo babuzwe irengero mw'ikambi ya Zareka, bajanwa ahantu hagiye kumenyekana inyuma y'amezi 5. Bakaba barajanywe mu bihugu vy'Abarabu baciye muri Afrika y'Epfo. Umukongomanikazi hakekwa ko ari muri urwo rudandazwa yarahagaritswe n'igipolisi. Mu bisanzwe abantu babemerera akazi gahemba neza, abo bakobwa bagaca babagurisha mu bihugu vy'Abarabu canke muri Afrika y'Epfo. Amatelefone bagaca bayabaka bamaze gushika muri ivyo bihugu, bigatuma umuntu yiyumvira ko abo bakobwa bafatwa nabi. Dusaba ko ibipolisi vyo ku mbibe z'ivyo bihugu kurikanura kugira ngo batuze iyo ngendo isubiye kwaduka. Bikavugwa n'impunzi z'Abarundi n'Abakongomani bari mw'ikambi ya Zareka muri Malawi. Zareka womenya ko irimwo impunzi zirenga 50,000 ziva mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika. Abarundi bakaba barenga 11,000. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uroranirwa no kugira umunsi mwiza w'uwa 14 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2023. Ugire ibihe byiza.